buri muryango wahuye n'ibibazo vy'amazi y'imyuzurira mu Gatumba waronkejwe ibirindwi vy'umuceri, ibirindwi vy'ibiharage, ibiro 5 vy'ifu y'ibigori, ikiro kimwe c'umunyu, isabune 3, ihema n'impuzu zegeranijwe n'abanyeshengero. Iyo fashanyo ikaba yatanzwe n'ishengero Shemeza Worship Temple rirongowe na Apotre Apollinaire Habonimana azwi mu Burundi nk'umuririmbyi w'indirimbo ndoramana rifadikanije n'ishirahamwe RPEM. Iruhande yo fashanyo iryo shengero nyene ryari ryatunganije igikorane aho mu Gatumba cyo kuremesha imitima y'abanyagatumba bahuye n'ibibazo vy'imyuzurira y'amazi. Twaje muri zone Gatumba hamwe n'abatewe n'imyuzurira muri iki gihe kirenganye, abantu barihebuye, abantu baravuye mu zabo. Turavuga ngo niko karyo twebwe nk'abarundi ko kubazanira ubutumwa bubahumuriza, bahumure, dusamiranye ijwi ry'ivyizigiro kandi tunaseruke ku miryango 150 imerewe nabi kurusha iyindi, n'ikimenyetso cyo kubabwira ngo turi kumwe, ibyabashikiye ejo vyodushikira byoshikira n'abandi. Nico gituma iyi mpamba twaronse tuyibashikirije. Numuco rero twigiye kuri Yesu, ijana butumwa giwe ryafatana no kwitwararika abantu barwaye, abantu bakenye, abantu bashonje bakeneye kugaburirwa. Umwe muri iyo miryango 150 yaronkejwe iyo mfashanyo yarakengurutse. Genda afite ibibazo mba mu mahema kandi nta mugabo ufise, abana bane nanjye wa gatanu, Imana ibongereze umugisha. Nigikorane kandi cyari cyo gusabira igihugu n'indongozi z'u Burundi. Icyumviro cyo gusengera igihugu by'ukuri, indongozi ziragerageza gukora ibyo zishoboye. Igituma rero dusenga nuko Imana nyene kwimika niyo dutabaza kugira ngo ishoboze izo ndongozi zacu dukunda gukora ibikwiriye kugira ngo igihugu kironke ibikwiriye mu bijanye n'amagara meza, mu bijanye n'ubutunzi. Dutabaza Imana ikora ibirengeye ivyo abavyeyi bacu indongozi bashoboye gukora, kandi tuba duhisemo neza kubera ko udasenze ukora ikindi kintu kitari ciza cyo kwidoga. Abanyisirayeli Imana yarabahoye kwidoga. Ico gikorane catunganijwe ku civugo umujya w'ivyizigiro casozerewe n'indirimbo zo gukengurukira Imana.